Ndabaramukije bakunze imbonesha kure Heritage je muri kumwe ni Jules César turi mu kiganiro Pensée du jour. Pensée du jour uno munsi ivuga kumenya yuko inyishu y'ikibazo cawe iri hafi yawe. Just usengera guhumuka amaso yawe. Usengera guhumuka amaso yawe. Iyo mvuze guhumuka amaso yawe umengo uri impumyi ariko ntabwo uri impumyi. Mugabo ngira nkwibutse ntibirashika ukarondera ikaramu kandi wari wifise mu mufuko cyangwa wari wifise mu minwe. Je ndavyibuka ndi kwishuri ari gihe natera akaduruvayo mwishuri ngo ni mu mikaramu yanje kandi ndayifise mu minwe. Hari gihe uri kurateka urondera icaruzo kandi ugifise mu minwe. None biba vyagenze gute? Hari ukuntu umengo hari akantu kw'agahumyo kaje ku maso yawe. Ngira ndabibutse muze gusoma itangurira igice ca 21 ku murongo wa 15 gushika 19. Hari inkuru ya Hagari igihe yaragiye Sara amwirukanye ashitse mu bugaragwa umwana wiwe inyota iramwica agira apfe amurambika hasi. Bibiliya ivuga ngo umumarayika w'Imana araza aramuhamagara ngo ntugire ubwoba ngo kuko numvise amarira y'umwana wawe ari karasenga. Bibiliya ivuga ngo Imana imuhumura amaso abona iriba avoma amazi aranywa ashira inyota. None Hagari yoba yari impumyi? Habanamba yari impumyi ariko inyishu yiwe yari hafi yiwe. Ahandi hantu muzobibonera muzosoma igitabo ca kabiri c'abami igice ca 6 kuva ku murongo wa 15 gushika kwa 20. Na hantu tubona inkuru ya Elisa na Gehazi. Bibiliya ivuga ngo ingabo zije kubatera Gehazi agira ubwoba maze Elisa aramubwira arasenga Imana ngo Mana muhumura amaso abone. Imana imuhumura amaso ngabona ingabo zibakikije ziruti zije kubatera. None yari impumyi Gehazi? Uya ntabwo yari impumyi yarabona ariko Imana ibirikira twereka ko inyishu y'ikibazo cacu yamiri hafi yacu. Hari abantu nakunze kumva ngo yaragiye kuresha araca hirya nino arabura ngo mugabo umunsi umwe Imana ihindukiza amaso yiwe ngararaba sango wabaye umufasoni wiwe bari kumwe yari hamande yiwe aca arisho kandi ngo babanye neza. Mugenzi usenga Imana igihumura amaso ikibazo ufise inyishu yacu iri hafi yawe. Usubiza amaso inyumurabe mu bibazo wagiye uracamwe ingene Imana yagutabaye usanga umuntu Imana akoresheje kugira ikibazo gikemuke ntiyari kure cyane. Usanga inzira waciyemo kugira ibibazo bihere ntiyari kure cyane. Uya yari hafi yawe muga kubera yuko kamere kacu kama kadutumirira kuronderera ibintu kure cyane kandi biri hafi yacu. Ndagutumiriye rero gusenga Imana igihumura amaso urabe ikibazo ufise ntupanike. Ndakwinginze shira umutima mu nda ndabizi neza sindanabikekeranya. Ikibazo c'inyishu yawe kiri hafi yawe. Ikibazo uri kurasengera kiri hafi yawe. Saba Imana igihumura amaso. Nimwaronka akaryo muzosome igitabo ca Luka igice ca 24 kuva mu 13 gushika 34 muzobona ingene vyagenze ubwo abari ku rugendo ruja Emmaus. Yesu ari kumwe nabo bagiye ku uruhumyi ntibamumenya mugabo undi mwanya barahumuka baramubona. Kubaza ko babaye impumyi? No. Nawe ikibazo cawe inyishu yacu iri hafi yawe. Imana iguhumure uraza kubona inyishu y'ikibazo cawe muhezagirwe mwarahezagiwe kandi